umva vyumvikana yuko ubu hagati ya Lolilo ni bwa bucuti bwagarutse ubu vya bintu vyara bivugwa vy'ibibazo vyaba hagati y'abaririmbyi mu hagati hamwe na Fizzo nta kibazo kihari hagati ya je na Fizzo vraiment na beef yari kuva kera na beef yari hari mugabo aba fans nibo bakreya ama beef kuri jewe novuga ko abafanzi bacu bareka ibintu byo guteranya babone ico dushaka babone ko dushaka iterambere dushaka gukora dushaka akazi ahubwo yama beef tuyareke dushiremo inguvu hamwe urukundo dukorere mu rukundo kuvuga gusa ngo tuba abagenzi insere oya dukore ibikorwa twagura imbibe twereke ko dushoboye abantu bakunzi ba Magic TV mumeze gute mumeze neza nkuko mubibona ni rukundo 11 minutes kuri micro nkuko vyamahama nkuko twabibamereye tuzokwama tugendera abastar bamwe batandukanye twabwiye ko atari umuziki gusa n'abandi tuzobagendera mu uyu munsi ni umuziki kugira tubabaze ubuzima bwabo uko bakuze aho bakuriye murabizi namwe yuko ari byo tumaze imisi tujamo murakoze cyane reka rero twakire Ririmbyi umunsi twagendeye ni muririmbyi wa kera cyane kandi mukunda cyane twese twakuze dukunda twumviriza indirimbo ziwe murabizi namwe reka rero tumwakire hama twumviriza ivyiwe tuyage atuyagira murakoze cyane ngumana natwe umeze gute mwiriwe neza meze bien ndashimye cyane Magic TV kutugendera nkabashimiye cyane n'abafanzi bacu abafanzi ba Lolilo n'abafanzi ba Magic aho bose bari murakoze cyane kudukurikirana yego mbega Lolilo yo bari izina ryiwe rya bavyeyi bamwise ryo bariri je nitwa Nzeyimana na Sor Salum ryo nzina abavyeyi bampaye hanyuma abagenzi nabo bampanze Lolilo cange Lolilo Simba Ntare Cyambara Burundi yego benshi baravuga ko utobura umurundi iryo zina rishobora nko kuba waragihaye mu nyuma eske wobura umurundi wewe je ndi umurundi navukiye Ngozi famille yanje ituruka Ngozi Gatsinda commune Mwumba ego mbega Lolilo yakuriye iyo Gatsinda cyangwa wakuriye Lolilo yakuriye en partie Gatsinda kubera grand-mère wanje yabaga Gatsinda hanyuma indi partie nakuriye ngaha mu gisagara kwa grand-père wanje ego mbega Lolilo iyo amashure yiwe yoba yayize he muri Gatsinda cyangwa kwa papa we amashure mato natanguriye Gatsinda imurama niyo nize hanyuma après ndaza grand-mère wanje afuye ndacenza ibujumbura kwa grand-père wanje niwe yaciye nyakira nkaba nabandanyije kuri ADP aha ibujumbura hanyuma après ADP amashure makuru nize ndasubira Ngozi igatsiye ahantu bita Ibuye in partie kubera nakundaga interna mugabo sinabishoboye cyane kubera natanguye gukunda umuziki ndagaruka ibujumbura niga ahantu bita kuri Markaz ahanye nyene mu quartier asiatique après ndabandanya kubera Markaz ni bakunda ibintu vy'imiziki baranyirukana nca ngenda ndabandanya ahanye kuri Komibu mu Nyakabiga niho nahereye secondaire Lolilo tushauduhe utudetaye wavuye Ngozi kugira utangure kuza mu gisagara wavuye Ngozi uri mu wa kangahe navuye Ngozi ndi muri 4e hanyuma nza ngaha mu gisagara mbandanya 5e 6e hanyuma après 6e ndagaruka ngenda Ngozi 7e 8e na 9e naize Ibuye hanyuma après ndagaruka ibujumbura ndabandanya kuri Markaz nahize imyaka 2 baca banyirukana nacenza ndabandanya kuri Komibu niho nahereye mbega Lolilo muri iyo misi yose aho wiga muri amashure ni uhe mwaka uba warakunaniye kwavuga atavyarananiye nivyananira kubera nari fise ubwenge normalement sinava wa gatatu navaga wa mbere canke wa kabiri n'abari mu bankunda cyane kubera nari mfise ubwenge me kubera umuziki bambwira umuziki uzokonona amashure yanje na nivyo umuziki wononye amashure yanje parce que sinabandanyije muri université nace ndabireka
nico gituma nshaka ko abana banje biga cyangwa umugore wanje ubu ari muri universite namufashije ariga azoheza no mwaka azopresenta hanyuma ariyo n'abana banje biga ndabibashiramwo bige vraiment kubera nibarekeye nibashiremwo ubunebwe cyangwa bareke bishiremwo umuziki cyane bige kwanza baheze yego mbega Lolilo ni ryari yagiye kumenya ko afise impano yo kuririmba Lolilo yabimenye kuva kera parce que yabisanze muri famille mama wanje yaririmba makorali ego hanyuma papa yari umu DJ nawe yaririmba hanyuma grand-père wanje nawe yaririmba yari mu membre wa Jasmine hanyuma abatante banje bose paternel baririmba muri Jasmine nka Farida Nasor cange Naila Nasor abo bose baririmba muri Jasmine hanyuma hakaba abatante maternelle nabo baririmba kwaya nka mama wanje cange abadolo tantine dolo tantine filo bose baririmba urumva nabisanze muri famille byumvikana ko bigeze muri famille hari abavyeyi benshi b'abarundi badakunda abana bako baja mu muziki bavuga ngo ni vy'ubuvoyo ni vy'ibiki wewe iyo ntambamye ntayo bigeze ugira nayironse cyane papa wanje niyashaka ko mbandanya ndirimba ariko nabandanyije ndirimba parce que yankubita kambwira ko adakeneye ibyo bintu by'ububandi biki mugabo byari muri jewe sinari kubireka kandi urumva nakuze nafise mama yari yamaze gupfa parce que imami yo monde puis arafa grand-mère wanje niyo yaciye atora par yo kundera nace ngende gatsinda mugabo yabona muri jewe parce que uraza aba grand-mère barakunda cyane abuzukuru yaciye abinshiramwe amvuga icyo ushaka nicyo uzokora ego mbega Lolilo papa wawe ico gihe ni ryari yagiye kubona ati bwa bundi ivyo ndamubuza birafise akamaro igenda mugurira imodoka niyo papa yaciye abona ko hariyo valeur cange kubona ntanguye kwirihira inzu cange ndihirira amashure cange ngigurira impuzu ngigurira umuduga ngigurira parcelle ngigurira vyose abana banje bakiga mu mahera y'umuziki cange mu ex wanje nkamwigisha mu mahera y'umuziki urumva ivyo bintu kuri jewe famille yanje yatanguye kubona ko ni valeur nini ni ibintu biteza imbere vraiment ni ibintu biri muri jewe nakazi n'umwuga ego Lolilo tugiye mu bintu by'umuziki urabona ko avant kera ntibyari byoroshe mbega wewe kugira ube kujya kuntu wamenyekanye nk'uburundi bwose no hanze y'igihugu wewe wari ufise wakoresha novuga wari wizeye iki canke bwari uburyo bwiwawe gusa ko mva famille itari kuri wewe gufasha nakoze cyane nabyishizemwo cyane nadepansije hanyuma abantu babona ko mfise umutima ico kintu ko ndagikeneye vraiment ariyo umuntu nasofa nibagiye yitwa Chez Ali yari umupatro wanje aho nakinisha amasinema yari umuntu wa mbere yandihiye clip yanje ya mbere irasohoka na audio naririhiye je nyene mugabo clip niwe yashizemo ingufu ziwe arandihira irasohoka hanyuma umuproducteur wa mbere yakoze video yanje ya mbere yitwa Papi Jamaica nawe sizo mwibagira parce que yashizemo nawe ingufu kubera niyari yiyumvira ko ashobora gukora clip mugabo je ndabimwishiramwe ndamubwira turashobora kubikora twobikora vraiment bigasohoka bien twace tubikora birasohoka hanyuma ndaronga abantu bamfasha video 7 barabahinde bamfashije birasohoka byari bimeze bien cyane ndasora album reka aho niho natanguriye rero ubuzima bw'umuziki ego dusubiye inyuma gatoya ni giki kintu Jean Lolilo yigeze akora ubwiwe mu buzima bwiwe mu muziki muri career y'umuziki ukavuga ati wa iki gikorwa carandyoheye nararyoheye kubona narakoze iki kintu nararyohewe kubona navuye mu gihugu ngenda hanze ku presenter igihugu canje ubwa mbere nagiye muri Hollande a partir y'umuziki nyene naronse yari competition ya lape sora kubera reka kwica mwene wacu indirimbo yanje ndaronga bourse cange naronse moyen
ndaronga certificat mpawe na president yari ico gihe president Buyoya arandihira tike yo kuva ngaha kuja hanze séjour hariya baranyakira muri Hollande ndakora ibiteramo nari umucuranzi wa mbere wo Murundi agiye hanze mu cagihe ego muravyumva nawe amateka ya Lolilo ni menshi cyane nega Lolilo kubwawe uravye ubu aho muziki ugeze haragushimisha ego ndashima cyane paske mbayeho kubera umuziki inzu ndayiriha kubera umuziki amashuri y'abana banje ndariha kubera umuziki amashuri y'umu ex wanje ndariha kubera umuziki hanyuma ndakora amaklipe mu muziki naronse parcelle mu muziki naguriye papa imodoka mu muziki ndabayeho kubera umuziki urumva umuziki ni papa ni mama ni vyose urumva tubandanye twitega ibintu bishasha kuko Lolilo nta migambi yo kuva mu muzika afise ni gikorwa gishasha wowe ufise bwira utwereke nasohoye indirimbo yitwa long time na fizzo ni indirimbo ikora bien imbere yaho nasohoye kamedata yari yaje idafise video ya Chisoka inyuma hanyuma ubu long time iraje nayo audio irasohose video bayitegeye iraje vuba cyane kandi izo biryoshe izo bimeze bien hanyuma hari ibindi featuring nyinshi cyane zitari zo ngaha nyene nizo hanze ngiye gusohora mu guteza imbere mu kwagura imbibe z'umuziki w'iwacu mu Burundi nibaze ko bazodufasha abafanzi bacu bazoba bari kumwe natwe mu kuduha support yabo kubera kuri twebwe ni kintu kinini cyane ego Lolilo nkuko bitubwiye mufise collabo shasha na Fizzo mbega vyagenze gute ko muri abantu twari dukumbuye na cyane kubona ibikorwa vyanyu muri kumwe vyagenze gute ivyo bintu mwavyumvire gute murakoze cyane kumbaza ico kibazo novuga ko nivyo twatumaze imyaka 16 tutakoranye mugabo twashizemwe inguvu tuvuga turabakera turaba legende ifoko twereka inzira abandi bariko baraza tubereke urukundo ko ruhari hanyuma byari bien twakoranye bien muri studio twayikoze muri Wana Record hamwe na Baby Best niwe producteur yadukoreye no producteur mushasha twemenemera kuri akakanya turakora collabo twari free twari tumeze bien mu mutwe twari turyohewe twayikoze mu mahoro n'umutekano vraiment yasohose indirimbo bien kabisa umva vyumvikana yuko ubu hagati ya Lolilo ni bwa bucuti bwagarutse ubu vya bintu vyara bivugwa vy'ibibazo vyaba hagati y'abaririmbye mu hagati hamwe na Fizzo nta kibazo cyari hagati ya je na Fizzo vraiment na beef yari kuva kera na beef yari hari mugabo abafans nibo bakrea ama beef kuri jewe novuga ko abafanzi bacu bareka ibintu byo guteranya babone ico dushaka babone ko dushaka iterambere dushaka gukora dushaka akazi ahubwo yama bifu tuyareke dushiremo inguvu hamwe urukundo haba urukundo dukorere mu rukundo kuvuga gusa ngo tuba abagenzi insere oya dukore ibikogwa twagura imbibe twereke ko dushoboye abarundi ego murakoze cyane ego rero reka tugushimire wakoze kuduha umwanya murakoze cyane ku mwanya wanyu ndashimye cyane Magic TV abafanzi bacu binjire kuri account yabo bagire subscribe hanyuma bagire ma link menshi na commentaire cyane murakoze cyane murakoze bakunzi ba Magic TV turabashimiye cyane ko namwabanye natwe nkuko twabibateguriye murabizi wisu wanyuma turacabandanya hamare turabashimira cyane kubona mugumana natwe ico tubasaba murakizi mukore commentaire kugira tubone ivyo mukeneye next time tubibakorere hama nta kindi atari ko subscribe batarayikora turabakunda cyane ciao